Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo uhoraho yaturemeye kugira ngo tugihezagirirwemo, igitondo cyo kuwa kane mwiza, wa kane udasanzwe, aho Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye ku buzima bwawe. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe na Pasteur Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church rero murazi ko ikorera mu Caramagahahe kujya 12, benshi bahita ngo kumbaho, abandi bakahita ngo kujya amabeni. Ego haroroshe cyane, ufashe bus aho bus zigatirana kujya 11 ucuja kujya 12, ni intambwe nkenya gusa, winje kujya 12 ukahinjiramo intambwe nkenya gusa ucubona urusengero ruri muri clôture. Ego turagwaye kaze rero muri kiganiro muri iki gitondo, aho uno munsi tuza kuvugana kubijanye n'ivyo tumaze iminsi tuko turasengera. Nuvuga ko uku kwezi k'umunani ari ukwezi ko kuguruza ivyacu. Amena, ko kuguruza ivyacu bizitanye bizibiye, hari mwemu yo kunanirwa yama igukurikirana. Tuko turasenga kuwa kane no kuwa Mungu, tuko turasenga dukuraho imwemu mbi yo kunanirwa ituma umuntu ananirwa mu buzima, ugasanga ibintu byose biguma byanka kabisa, byanka ni mwemu mbi ibigukurikirana yo kunanirwa. Ugasanga ibintu byose biriko biranga, ugasanga yaba nivyo ukora rimwe na rimwe, ugasanga mbere bikunze, ukazusanga bikunze bitevye. Dufate nka mariage, ugasanga ugize mariage utevye, imyaka yarakurenganye, cyangwa ugasanga n'ubuntu uragira mariage imyaka yarabaye myinshi, bivanye n'iki na cakini za daimoni ziguma zizibira. Muyibuke ko ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 avuga ngo kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ubasha, ni mwe mu mbizantu mu ijuru. Nukuvuga ko tutagwana n'abantu, nubwo ubona uwo mu mama cyangwa uwo mu papa cyangwa uwo musore cyangwa iyo nkumi umenga ni wari ko arakugwanya. Oya, si wa kugwanya, ahubwo ni daimoni, ni satani abari ko aragwana urugamba. Rero wewe urashaka kuzoza kwa Mungu tukagusengera, canke ukaza uno munsi naho nyine turaza gusenga. Turafise amasengesho no munsi yagenere mu cengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Amasengesho atangura saa 11 agahera saa 12. Tugira isaha imwe yonyene yo kuba turi kumwe n'Imana, kandi ni umwanya mwiza cyane twama tubona ikiganza c'Imana. Ndagwaye kaze uno munsi, duhagarike ibintu byose satani yashizeho kugira ngo akuzibirire gushika ku masezerano yawe. Urafise amasezerano wasezeraniwe, haheze umwaka, haheze imyaka 3, haheze amezi, haheze igihe kirekire, ariko nuriko urabona ingene azoboneka, azogaragara, azosohora. Kubera iki? Kuko harabaye impwemu mbi izibira. Wibuka ko Daniel yasenze maze abadaimoni bazibira inyishu y'imisi 21. Rero nawe satani ashobora kuba yazibiye ibinabiriya, ugasanga ariho impwemu mbi yo kunanirwa, ugasanga ikintu cyose ukoze urananiwe. N'inzu wubatse yarahengamye, ni muzu washonye washizeho umunuzenya ahatariho, unagoroye ugasanga n'umuraba ubushize ahatariho. No kuvuga ikintu, kuvuga ko hari impwemu mbi yo kunanirwa yamiri mu buzima bwawe. Ariko ku kwezi k'umunani si ukwezi ko kunanirwa, uku kwezi k'umunani rero ni ukwezi kuzotuma bikunda. Ego rero ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Uze kuza uno munsi saa 11 cyangwa uzoze kwa Mungu mu gatondo tugusengere kugira ngo nawe wishurwe, kugira ngo nawe utabarwe n'Imana. Kwa Mungu twama dufise amasengesho y'amaba isaha, no kuvuga amiga twama tugira amiga 3. Amiga ya mbere aba saa 2 zuzuye neza ntiducererwa. Amiga agira kabiri atangura isaha 4 zirenze 45. Amiga agira gatatu akaba saa 10 zenze ku minota 45. Ego satani n'umwansi w'ivyiza kandi arakwipfuriza inabi
kabisa mbi. Niyo gituma ivyawe bitavansa, nico gituma ivyawe bidatera intambwe. Uragerageza kwinjira mugabo bikanka, uragerageza guheba inzoga bikanka, ukagerageza guheba icaha runaka bikanka kabisa. Wa muri mu mpemu yo kunanirwa ibihe byose, no kwishuri warananiwe, no kwa muganga byaranse, nahehe byaranse, wamunanirwa. Ariko ukwezi k'umunani ni gukuraho zanzitizi zose zituma tunanirwa mu izina rya Yesu Kristo, maze ugatangura ubuzima bundi bushasha, ubuzima bw'uko bikunda. Ubuzima bw'uko bikunda. Ntiwisamareko, ego vraiment ntiwisamareko. Uno munsi uze kuza canke kwa Mungu zoze isaha 11 zuzuye neza. Uno munsi tuza dutanguye amasengesho isaha 12 zuzuye neza, tukaba turangije. Ego ntihagoye, ni mu Cyaramagahahe. Ufashe bus iva mu yindi quartier, nako iva muri ville, nimba uva muri quartier ya kure, iva muri ville aho amabisi akatira, cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa taxi cyangwa nikindi, ukashika amabisi akatira ku 11 ucugira yindi ntambwe ntonya gusa, ucushika kwibarabara ya 12 ningi parcelle zinga yurengana, ukacushika ku 12 biti gimbaho cyangwa ijya mabeni. Ujinjiyemo utaranajinjiramo neza cyane, ucubona urusengero rurabonekaho ruri, ego ruri muri clôture, portail ni ya bleu, ego cyane. Turagwaye kaze uno munsi saa 11 canke kwa Mungu tuzodufisa umwanya wiyaguye mbere. Kwa Mungu tufisa amiga 3, amiga mbere atangura saa 2 zuzuye neza, amiga gira kabiri isaha 4 zenze ku minota 45, amiga gira gatatu isaha 10 n'igice. Ego urashobora no kujuragirika. Reka ndaguye nimero z'um protocol, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Turagwaye kaze n'ukuri uno munsi saa 11 cyangwa kwa Mungu muri ayo miga. Ntubure kuza, ntiwisamare ku buzima burazimbye. Nawe urakeneye kugirirwa neza, nawe urakeneye gutabarwa n'Imana, nawe urakeneye kubona ivyiza Imana ikora. Ego ntuzikiringa usigaje ngaha ku isi, ntuzave wishugwa hari hasigaye indwimwe ngo uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ntuzave wishugwa hasigaye umunsi umwe ugira uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ariko reka Imana ikwishure hagikunda bigishoboka, ucumva umunezero w'ivyo Imana yakwishuyeko. Kunanirwa vyanke sinzi ko biragushikira, ugasanga waronsa amahera, ushaka kuba waronse mission cyangwa wagurishije agaparcela, cyangwa ugasanga wagurishije ikindi kintu, cyangwa ukaba yaronse mu buryo ubu cyangwa ubundi, amahera ukabona ko ufise amahera menshi, imigambi kaba myinshi, mugabo hahera kanya ya migambi yose nta numwe wakoze. Ukiharura wenyine ukaraba ati mbega ibintu byambaye ko nibiki, ukavuga ati mbega barandoze byabaye ngwiki. N'abadayimoni baba baraguteye, abadayimoni bo kunanirwa. Ego ubu turaza gusengera, nuwaronka agafaranga kazi gakora ivyo warugeneye kugakoresha, utera imbere bigende neza. Sinzi ko birashikaho ivyo ukora byose byanka, wakora iki kikanka, wakora iki naco kikanka. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kudasanzwe, aho vyose byahora bikunanira uhoragiye kuvyugurura bikunde bishoboke. Ego ntaco bitwaye nubwo ubu bakure agatike singorane, ko amahera n'amahera nyene nutayari itike ugiye kwishurwa ivyawe, urashaka kuzoyari kwa muganga mbere ukariha yari tayorisha itike, ukariha kwa muganga canke ukayajya bigaherera ngaho. Ariko kandi urashaka kuri iyo tike ukazukishurwa n'Imana, ukagirirwa neza, nawe ugashinga inahe nk'abandi. Twama dufise inahe za benshi cyane, turafise inahe z'abantu benshi Imana yamigirira neza biciye aho kwishengero rya Hope Church aho mu Cyaramagahahe. Ni benshi cyane bamabishuwe, ni benshi cyane mbere twama tubaha inahe wanashaka nta nubwo dutanga zose, kuko ni nyinshi cyane twama tugira zimwe mu ntahe, ko tutangiye kugiriza ntahe zonyene tukoronka umwanya ngaha ku radio. Twama tugira zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu yama yakoze, yamabikoreye abiwe aho kwishengero rya Hope Church. Ego ndagwaye kaze nawe wishurwe, nawe ugirirwe neza. Erega nawe woyigendesha, ega nawe inzu nk'iyo woyibamwo, ega nawe ijya mbuzo woyambara, ega nawe ijya promotion yironka, ega nawe ivyo wogirirwa neza.
ego arabaja ku bapfumu bakaronka utuntu twaburebure ingo kwa Yesu aronka ivya bien ibirusha vya bindi ibiri hejuru ya vya bindi kuko Yesu aratanga. Hari abantu bakubwira ngo yanga urumva ngo sishobora kuja kwa Yesu ngo urumva ngo ari abantu bavuga umugisha ngo kwa Yesu none Yesu adatanze umugisha gabasha wibaza ko ari nde yotanga umugisha none ko abaja kwa Satani baronka utuntu twaburebure turaho turimo amagogwa n'amarushwa none Yesu arusha Satani wowe natanga byiza kurusha ivyo nibaze baguhende ngo Yesu ntaca atanga ngo urumva ngo Yesu ngo gume gusa wiririra wihana urira gusa urira ubabara oya nurire kabisa wihane ubabare hama Yesu nawe akugirire neza ego none rega hari ibindi bintu navyo utegeza kuguma wiyumvira none iyo mana usenga yoba inaniwe n'Imana yahehe Imana irashoboye irahambaye ingo tugusengere umenye ingene Imana ishoboye kandi hambaye ingo tugusengere ubone ingene Imana yama yakoze vyiza ego yama yagiriye neza abantu benshi cyane kandi naye twama twazibonye ego cyane. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 zo kw'icenda ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi izoba ari tariki 5 zo kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari tariki 5 tuzotangura isaha 2 zuzuye neza ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana cyo guhimbaza Imana cyo gutazira Imana ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana ndaguhaye kaze ku wa gatandatu w'itariki 5 z'ukw'icenda izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana ego urakeneye guhura n'Imana urakeneye kuvugana n'Imana urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije umuntu wese akaca atangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye ndaguhaye kaze ku wa gatandatu egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana izoba ari ku wa gatandatu w'itariki 5 izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5 ndaguhaye kaze isaha 2 ntuzusibe cyangwa uceregwe ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya wurutse bus ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12 ujinjiyemo ucubona ishengero ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu ndagwaye kaze kabisa Yesu aguhezagire ugize akabazo ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 kaze cyane Yesu aguhezagire kaze cyane Yesu aguhezagire nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 Yesu aguhezagire kandi reka mukanya tubakajye ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora sintahe zose oya ni zimwe mu ntahe ego ni zimwe mu ntahe si zose ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe ego nawe wumve ko hari abandi bishuwe ego cyane ego si zose ni ntahe zimwe ko tuzishizeho zose nitworonka umwanya ku radio reka rero tubahe zimwe mu ntahe muzumvirize maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka muri studio inyuma y'izo ntahe Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe kandi ndashimiye Imana kuba nonge gutega iteka nkiri nkaba mpagaze imbere yanyu ku kintu nari nshaka gushimira Imana no kushingira intahe jewe nkiri mutoya hari intambara urusoro rwaranyinjiyemo ruja impande y'ubwonko ndarubana mu gihe kitari gitoya hari muri 2005 barunkuramwo muri 2019 urumva imyaka yarenganye ntisimikeya cyane muri ico gihe nabayeho muri ubwo buzima nabubayemo iyo rumfashe ruriko ruranja rwaramerera nabi nkarira nkacika umwana mutoya nashobora kurira nk'amasaha 2
nkisuka kw'amazi bikanka nkanywa umutsi bikanka hamwe hagera muri etape yo kunywa imiti y'abasazi. Rero muri iyo mode maze kunywa iyo miti y'abasazi nayo ntwari uko ruranja naca sinzira nashobora kumara 24 sur 24 ndyamye atawumvyuye nta muntu sinashobora kwivyura edayera. Muri ico gihe rero nabayeho muri ubwo buzima nteri nunu abavyeyi naje muri ico gihe nabayeho narikumira mvuga nti mu mwanya no mu munota ashobora gupfa kubera nkuko atamugenzi n'umwe nari mfise mu buzima. Maze kuba muri ico gihe navuga nti muri uno mwanya n'uno munota umugenzi wanje ni Kristo, umugenzi wanje nta wundi atari Yesu wenyene. Ndaguma ngaho ndabisabira ndagira ntakambira Imana kugira nanje nkize imubuzima nari mfise nkiri mu nda kwa mama. Burya rero Imana ifise inzira yayo. Je nagira igifungo c'imisi 40 ntafungura ntanywa amazi nafungura ku mugoroba ndagisabira Imana. Mugabo kugira uronke inyishu ntuze ugire ngo ni ibintu binyaruka. Ugize ngo ibintu binyaruka usanga ugiye mu yandi makosa. Je nasenze hamwe numva umengo ndarushe camvuga nti Imana ibyo wanje nubizi cangera muri mode yo gusabira abandi. Imana ifise imigambi yayo. Jewe muri yo 2019 urumvyuse ishuri narahagaritse mpagaritse ishuri ndavuga nti basi naja ku ishuri siniga naja musi y'intebe nkarira baka telefone umuryango uze kuntora ku ishuri nkagenda ndira hajya avuga ngo gutinya ngura umujene ngo baba bantwenga hajya ubukomeye. Jewe ngenda ndira nkashika ndira hamwe nteri nunu abavyeyi hamwe umuvyeyi avuga nti ngo mbambura imfura yiwanje naravyaye abana bakeya. Imana yaciye kwa mwene data ataco dusana. Umuvyeyi w'umumama burya niwe yirukira umwana, niwe yagenda abwira abantu ingorane. Burya ushaka gukira urarata ingwara canke urarata ikintu cari cyo cyose. Aravuga nti je umwana wanje ameze uku bene data naho ibingwara y'ikizungu abadayimoni barashaka kugufatiraho. Jewe muri uwo mwanya nari meze uko abadayimoni bari bantera umudayimoni w'umupfu. Muri ico gihe namwe iyo miti bavuga ngo ni imiti y'abasazi ngira byibusha. Mugabo ari umudayimoni banteye umvyimbisha. Nari ngana amahanga inda yari gane benshi bakavuga ngo fisinda. Nta muntu yigeze aza kundaba muri ico gihe mugabo abantu banyararaza bari benshi. Nkumva inzigo n'agahinda muga nkavuga ni fise uwo niringiye ninzongwanirira. Uwo muntu aravuga nti ko bimeze uko je ndafise umuntu ashobora kugufasha kugira ngo ubwo rusoro rukuvemwo. Ndavuga wo bukoze twaragenda abandi bashobora kugenda kudodora bakabaha amasango y'indwi y'ukwezi mugabo jaho na dodora baranyugururira kubera nari mfise ico ndico nari nzi ico ndico nagenda aho bantumye. Imana yakoze iki muri ico dudurira ko cungura umwanya? Muri ico gihe je Imana yankoreye ibyo nahiga narabironka. Maze kugera muri ico gihe hari mu kwa kane cyo muri 2019 bampa programa yo kubagwa. Umudoktere wenyene yambaga abonye scanner bari bampaye yarumvise ubwo baravuga none je ndabomora igufa uruntu ruri impande y'ubwonko. Rero wewe reka tuguye imiti yo gufufa haza urugenda. Ndavuga ni je ndarushe. Ndavuga ni wewe ndagusavye service mugabo si umbaga. Bampaye programa baramba ndagenda. Shetani shaka kwigira inyatsi yo kumukarisha kugira nkure muri programa ndaguma ku rutonde. Bambaze haci umunsi umwe hari mardi pasika yavuyemwo. Yesu yarazutse
nanje ndonkugukira. Muri ico gihe rero maze kugira namaze umunsi wose muri bloke, abavyeyi bibaza yuko nahwereye. Imbere yuko bampa igihe hako babaha umuntu batangiye kubaha urusoro, bagiye kuraba muri urwo rusoro basanga rufise ingutu naho rwari rwicaye hari hamaze kumererwa nabi. Igikorwa gitangaje Imana yankoreye, barapimye basanga nta kintu na kimwe cambayeko, nta na kansere nta niki. No muri ivyo bitaro abandi babagira operation bakamara amezi n'ayandi, je namaze imisi 3 ca ndataha. Inkuru mbarirano isumbwa niyo wiboneye. Runo rusoro nguru ugwa nagone navuze nti kiretse Imana yonyene nzokwama ndayishimira Imana, kuko ibitangaza yankoreye ni byinshi cyane, na niyo mpamvu shimiye Imana. Nkwijije umwaka umwe fise ubuzima nk'ubwo Imana yamaye nkikiva mu nda ya mama. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko wafashijwe n'izo ntahe, aho wumvise ivyo Yesu ariko arakorera abandi nawe yo bigukorera, kuko nta nkunzi agira. Ndagwaye rero kaze kuri uyu munsi wa kane, isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 12 so tuko turasengera abantu bafite imitwaro iyi n'iyindi. Ndagwaye kaze kandi ku munsi wa Mungu rero uyu wa Mungu nyene ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze wishurwe. Uyu n'umunsi wa kane mwiza, umunsi wa kane wa nyuma wo mu minsi ya kane y'uku kwezi k'umunani. Rero turangije turi kumwe n'Imana. Yesu akugirire neza, abandanye akwitaho, abandanye akuba hafi. Rero kuri uyu munsi wa kane rero birashoboka ko ushobora kuba utaronsa kanya mugabo kwa Mungu uzukaronke. Ego ntuzubure umunsi umwe muri iyi minsi yo kugira ngo uze nawe wishugwe n'Imana, yo gukuraho ibintu byose byama biba inzitizi bituma udashika ku masezerano yawe. Ego cyane ndagwaye kaze kuri uyu munsi rero isa 11 gushika isa 12 hajya ku ishengero rya Hope Church, canke uzoze kwa Mungu. No kwa Mungu tuma dufise amiga meza cyane. Mbere uyu wa Mungu tuzoba dufise amiga adasanzwe yo kurangiza ibyo twari twatanguye, gusitura inzitizi zamazituma utishugwa, yama blockage, bya bindi bizibira, bya bindi byo kunanirwa. Urasanga umuntu ari kwananirwa mu buzima kandi atabishaka, ugasanga biriko biraba kenshi cyane, ukama wananiwe iki bikanka mu bijyanye n'akanoti, bikanka mu bijyanye no gukizwa vya vrai, bikanka mu bijyanye n'ibinabiri, ugasanga ari ibintu biriko biranka bidafata kabisa. Uzoze rero ku munsi wa Mungu tuzobisengera, uzoba ari umunsi wa nyuma. Ni heri mwisho kuliko mwanzo, iherezo ry'ikintu ryo bagiza kuruta uko ryatanguye. Urashaka ko yindi minsi utigeze uzamugabo kuri uyu munsi wo guhorangiza, ndakwifuriza kuza kugira ngo nawe uzugirirwe neza, nawe uze witabweho n'Imana, nawe uze wishurwe. Ego erega nawe wavukiye amezi 9, erega nawe ufite amaraso atukura nk'ayabandi, nawe utegerezwa kugirirwa neza n'Imana. Ntiwisamare ko wari ugiye uvuga ngo urumva ngo itike ni menshi. None itike nibiki? None ugwayeho ntorufata itike ukaja kwivuriza kuremere, wanashaka ukanatangayo n'amahera kandi ukanababara ugacumitwa inshinge nibiki? Ego ingo rero nawe wishurwe n'Imana. Iyo Mana ishoboye, iyo Mana igira neza, ikugirire neza. Impamvu wumvise rino no munsi ntuzi impamvu wumvise rino. Reka ku munsi wa Mungu rero uzoze, dufite amiga 3 nakubwiye. Amiga mbere atangura saa 2, amiga ya kabiri gatangura saa 4:45, amiga ya gatatu gatangura saa 10 n'igice. Ndagwaye kaze, urashobora kubutahazi, reka ndakugenekereze. Ni mucara magahaye ushitse amabisa akatira, amabisa ava muri ville aho arakatira ni kuri station Kobile, ni ku 11 uja kwibarabara rikurikira ry'12 bagita iryo kumbaho canke iry'amabeni. Ukiginjiramo gatonya ucubura urusengero rurerure rwanditse ko Hope Church kuri portail ya bleu handitse ko Hope Church. Ndagwaye kaze rero kugira ngo Yesu akugirire neza. Reka nkubwire turafise amasengesho twamatugira buri munsi wa gatatu, amasengesho meza cyane ari mu bubasha bw'Imana, ari mu inkomezi z'Imana, harimo yerekwa ridasanzwe aho Imana yivuga
ivuganira n'abana bayo aho Imana yikorera ibikomeye n'ibihambaye n'amasengesho yo ku karago. Ndagwaye kaze kuwa gatatu twama turiko turahezagirwa kuwa gatatu guhera saa 3 tugashikana isaha 7 turi mu bwiza bw'Imana. Ndagwaye kaze rero nawe uyegereza Imana ntusamare ibihe biriko birahita, ibihe biriko birarengana, ibintu biriko biragenda bihindagurika, ubuzima buriko buraba nabi. Reka wishire mu maboko y'Imana kugira ngo Imana ibandanye kubana nawe. Ego cyane twama dufise amasengesho yamaba rimwe mu kwezi, yene kuvuga yamaba kwa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Uyo wa gatandatu wa mbere w'ukwezi aba ari umunsi special udasanzwe wo guhura n'Imana, yitwa amasengesho yo guhura n'Imana. Reka tuze duhure n'Imana kuri uyu kwezi kw'icenda, tuzoyakora itariki 5 kuri wa gatandatu itariki 5. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uzobuhari. Nawe uzobuhari, nawe uzohezagirwe kwa gatandatu isaha 2 tushikane isaha 4:30 tukaba turangije isaha 2 stop ku kadomo uzobuhageze canke uzobuhageze imbere y'igihe kugira ngo dutangurane. Ego cyane kugira ngo itariki 5 z'ukw'icenda nawe uzo uhure n'Imana. Birakenewe ko winjira mu bwiza bw'Imana, uhure n'uwo uhoraho, uhure na data avugane nawe, data kwiyegereze nawe umwiyegereze. Ego cyane ndagwaye kaze kabisa. Usivye kuri uwo munsi vyombabaza cyane kuko ni umunsi udasanzwe wo gutangurana ukwezi n'Imana, ugahura n'Imana, ukabona n'Imana mu buryo bw'impemu. Ego cyane turafise n'amasengesho yamaba guhera kwa mbere gushika kwa 5 yo mu gatondo twita zindukana na Yesu. Mu mashengero atandukanye yitwa amazina atandukanye, mugabo twebwe tuzindukana na Yesu. Arabazindukana igihuha, arabazindukana gatabi, arabazindukana twe tuzindukana na Yesu. Ego cyane tuzindukana na Yesu yamaba 6 zo mu gitondo gushika saa 1. Uba mu micungararo yahajya turagwaye kaze kabisa, na uzohezagirwe, uzugirirwe neza kabisa. Yesu aguhezagire, Yesu akwiteho, Yesu akubabare. Reka tubize kano karirimbo ka Hope Choir nikoreye mushingo ya Hope Church. Inyuma yako karirimbo Pastor Jackson Nkeshimana ncangaruka muri studio kugira ngo tusezerane, maze nzobe ndangije ivyuno munsi. Ariko ndakwibutsa nimero za telefone mu gihe wowe ukijuragirika. Ego ndaza kuzikubwira duhejeje kumva kano karirimbo. Barakoze cyane rero abarinzi ba Hope Choir. Yesu abahezagire. Reka ndagweruza nimero za telefone kugira ngo niwajuragirika ucubaza ni kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ni nimero zo mu protocole, arakurangira neza ikintu cyose. Ndashaka kuba navuze bimwe bikagucika, urashaka kumubaza arabigutomorera neza, urahamagara akakwitaba mukavugana. 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Yesu aguhezagire, ugira umunsi mwiza, ugira umunsi wa 4 mwiza wa nyuma w'uku kwezi. Ego vyose bize kugenda neza uyu munsi, kiretse ibibi gusa. Nimba ufise umugambi wo kwiba ntibikunde, nimba ufise umugambi wo gusambana cyangwa gukora ikindi kintu kibi ntibibe, mugabe ibintu byiza byose uza kuba ufise ku mugambi no munsi bikunde. Yesu aguhezagire kandi uce wibuka gushima Imana kuko bizoba byakunze. Yesu aguhezagire. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Ndabona umwanya ugiye, reka ndabareke muje mu mirimo. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe
wururutse bisi ku g11 ucuduga ku g12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.